Clementine Kavyinabuhiye umwe mu baririmvyikazi badasanzwe baje ku muvuduko udasanzwe imvukira ya komine n'intara ya Cankuzo mu buhumuza mu buseruko bw'igihugu c'u Burundi numwe mu baririmvyikazi bari baje ku muvuduko udasanzwe ndetse abantu benshi bari bibaza yuko azoduza idarapo ariko aho bigeze ubu tubona yuko yagiye azima akariro kagiye kazimangana uko bukeye nuko bwije gushika naho kuri ubu biba bigoye kumenya ese ibikorwa vya muzika yoba yarabihagaritse canke amashuri niyo yoba kimufatiye kugeza n'ubu aho bisa nibitaboneka. Abantu bamwe n'abandi baragenda bigaragaza bashikiriza ivyiyumviro aho kuri ubu ndetse n'umuririmbyi Bizimana Abubakar Karume ari wese tubi yarasanzwe afise uno mukobwa yari yemeje kumufasha ndetse akamushira no mu burongozi bwiwe nawe yagize ico avuga akavuga uko abona inyuma yuko uno muririmvyikazi adasanzwe. Ndakwibutse yuko Clementine Kevi canke Kavyinabuhiye uno muririmvyikazi yari asanzwe ari mu burongozi yamazemwo hafi umwaka wose ariko atagikorwa na kimwe twovuga yuko casohotse ku gatwi kiwe ahubwo abaririmbyi basanzwe muri Empire Avenue ndetse na manager bagiye bavuga yuko uno muririmvyikazi yarasanzwe ari mwigeragezo yabonetse mu ndirimbo imwe yonyene ariyo amabuno bakoranye hari hasanzwe harimwo abaririmbyi batandukanye harimwo Satubi n'umufasha wiwe Bernice ndetse hakabamwo na Best Life Music kuri ubu isanzwe itari nayo yamaraze kwivana mu burongozi bwa Empire Avenue isanzwe ifise chief executive manager officer ariwe Satubi Satellite King nkuko abantu benshi bakunze babivuga. Satubi rero nawe aribaza mbese ninde yoba yaratumye uno muririmvyikazi ava muri no rebo agahendwa akavayo aho yanditse ku butumwa bwiwe bwa Twitter amwe mu majambo agaragaza agahinda kategwa nuko aho no muririmvyi yoba yarahenzwe mugabo ntibagaragaze ibikorwa vyoba vyaratumye bamukurayo aho we abona yuko yavuyeyo atabishaka avuga ati mundangire Clementine wanje mwabeshe muca muramukwepa sha aho muva muri abononye kweri. Aya majambo agaragaza yuko Clementine Kevi mu bisanzwe yoba yavuye muri Empire Avenue hari abantu bariko baramusunika bamukwega bamwagiriza canke bamumenyesha ibi canke biriya bamwemereye yuko bazomukorera inyuma yuko azobavuye muri Empire Avenue aho Satubi muri buno butumwa yagaragaje yerekana yuko hariho agahinda atewe no kuba abona uno muririmvyikazi yara asanzwe ari umuyobozi wiwe agenda bigenda biguru ntege inyuma yuko uno muririmvyikazi Clementine Kevi asohoye indirimbo idasanzwe indirimbo ya Uranyemeza mu mwaka wa 2018 ino ndirimbo ndetse yagiye ikundwa ku rugero rudasanzwe ndetse yanabaye nimwe mu ndirimbo ikunzwe cyane kuri Buja FM muri kiganiro Hit Connection. Uno muririmvyi Satubi yemeje ndetse yemerera ubufasha gushika naho amushira muri rebo yiwe ya Empire Avenue isanzwe ifise manager Kent P aho mu mwaka wa 2019 Clementine Kevi inyuma yuko haraheze igihe kidasanzwe kitari gito yagiye kumenyesha yuko atakiri mu burongozi bwiwe aho Satubi kuri ubu nubwo bamenyesha yuko bari mwigerageza y'uno muririmvyi ko batigeze bamusinyisha contrat yuko akorera ndetse akaba no mu burongozi bwa Empire Avenue ndetse bakwiye no gukurikirana ibikorwa vyiwe uno mukobwa yagiye akagenda amazima yongo. Ubutumwa yanditse ku igenekerezo ya 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019 bagiye bugaragaza yuko uno mukobwa hariho akantu kari kamurimwo aho yanditse ati bite bantu banje hajya ukwicisha bugufi no kubika ibanga n'ibigwanisho bikomeye cyane muri uyu muziki wacu igihe cyose mwantuka canke mukama munyidogera ngo sindabaha gishasha nanje ntiyari jewe ariko vuba cyane ndabibagiza agacerere katatewe na jewe Imana ibahe.
Clementine Kevin yashikirije kuwa 24 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019 nyuma yuko yaramaze hafi igihe kitari gito ari sanzwe ari mu burongozi bwa Empire Avenue n'ubwo bemeza yuko bari mu igerageza ryiwe atakikogwa na kimwe kigaragaza ko nakubwiye indirimbo imwe gusa ariyo amabuno Hamsini Mia niyo uno mukobwa yagaragayemwo, akaba ari indirimbo yarimwo video ndetse na audio aho yagiye agaragara. Indirimbo twavuga ko itakunzwe ku rugero rurenze, ariko indirimbo nayo tuvuga ko naho yakunzwe. Uno mukobwa kuri rino gerekerezo rya 24 z'ukwezi kwa 11 byaboneka yuko mu buyobozi bwa Empire Avenue hari ikintu bamwemereye, ariko mu inyuma y'imisi 3 gusa vyagiye kugaragara ndetse vyemezwa yuko akugerageje kuraba ku butumwa acishije ku rubuga rwe rwa Facebook yuko koko uno muririmbyi ivyo yemerewe atigeze abishikwako aho yanditse bumwe mu butumwa budasanzwe ati iminyororo yari imboshe mu izosi narayambuye, nashaka kubamenyesha ko vuba cyane mugiye guhabwa itariki n'indirimbo yanje ifunga umwaka, wifuza ko noyirekura nka ryari. Ubu n'ubutumwa yanditse ku kigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka wa 2019. Ino ndirimbo kugeza kuri ubu hafi umwaka wose ugiye kurangira, Clementine Kevin yibereye mu gacerere atagikogwa na kimwe cyerekana yuko hari ikintu kiriko kiraza vuba canke hari ikintu koko cyari giteguwe. Ibi byose vyagiye bigaragaza yuko uno mukobwa na Empire Avenue hari ibintu bemeranije gushika kuri ubu bikinyegeje n'ubose tubiyagiye shikiriza buno butumwa, ariko kandi hari ibintu vyemewe aho uno mukobwa yavuye muri buno burongozi bwa Empire Avenue. Kugenekerezo rya 13 z'ukwezi kw'indwi uno mwaka wa 2020 nabwo Clementine Kevin yemeje yuko agiye gusohora indirimbo idasanzwe ndetse yakoreye kwa Trick on Beats, akayikora mu burongozi bwiwe, akabikora ku giti ciwe, kuko kuri ubu nta management iremeza yuko koko iri mu burongozi bwiwe. Ariko kugeza kuri ubu amezi aragiye kuba yicuma atagikogwa n'ubu kiragaragara. Umuntu akibaza ati ese koko uno mukobwa music ndetse ko yitwa tuzi ko ari impano yiwe byoba avyahereye hehe? Ndakwibutse ko yatangwe kwigaragaza mu mwaka w'2018 aho yasohoye indirimbo Romantic bari kumwe na Chris Biz, mu nyuma aza gusohora indirimbo Uranyemeza, hanyuma aza gusohora iyindi bari kumwe na Satubi, aho ndetse yagiye amwemera yuko bagiye kumushyira mu burongozi bwe, abantu benshi bakagenda bayitunga. Ariko inyuma y'amezi make ya gusa uno muririmbyi yaje kuba ava muri ino label, inyuma yuko hari haheze hafi umwaka wose atagikogwa na kimwe kigenda kigaragaza yuko uburongozi ndetse n'uno muririmbyi hariho ikintu citeguriwe koko kuba kigaragaza ndetse kigashira uno muririmbyi kuri level yindi iyo twa dusanzwe tumumenyereye. Ko kuri ubu Clementine Kevin kuri ubu bizwi yuko ashobora kuba yaramaze amashuri, ntawuzi neza na neza nimba umuziki n'intara ya Cankuzo yaserukira yoba yarabihevye canke se ariko aripanga ngo asohore ikindi kintu. Mugabo bamavuga ati umupfa w'imbwebwe unyobwa nyene ugishushe. Ubukebuke niko umuziki ndetse n'abantu bagende bamwe bagira mu mitima, ariko umuntu akavuga ati arakwiye kwerekana yuko music ari yiwe, ko twe dusanzwe tuzi ko afise tara, ndetse na Satubi akaraba nimba afise ico aterera nkuko yabishikirije mu butumwa twagiye tubereka, kagira ico aterera kugira ngo tara ndetse na buri wese murundi wese muri Buja Flavor kagira ico aterera kugira ngo ino tara uno mwigeme wacu ntazime ntagende amazima yongo. Aha ni kuri Ivyacu TV, aha ni kuri rubuga rwanyu mukunda kandi mwizeye rugenda rubaha amakuru atandukanye. Ndabashimiye kuba mwabanye nanje muri ino video zitabateguriye ku buzima ndetse n'ibigenda bishikirizwa muri Buja Flavor. Buri munsi tubaha amakuru atandukanye. Kiri ngombwa nuko gira subscribe ku channel YouTube yacu kugira ngo amakuru tugenda tuguha ntaze aragucika, kugira ngo ubane natwe aha canke hariya ku buzima bw'abantu, ku makuru yo hirya no hino ku isi. Ni kuri Ivyacu TV. Like, share, comment, mugira ico namwe mushikirije muri commentaire. Thank you kuba mwabanye natwe.